tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Yesu ni mwiza. Turi ngaha turi mu mashimwe. Je mfise amashimwe navuga ati Imana, Imana iri souverain. Yari gushaka kundeba nkaba kamwe mu buyabo ngaha ku isi. Yari kongira icishatse mugabo tu ikindema mu ishusho yayo. Umva Imana irakwe icyubahiro. Sivyo none? Nawe ishaka ari kugira imbeba zimwe zizunguruka muri parafu. Haleluya. Iri souverain ari kugira icishaka, ariko birivuga ngo ikikurema mu ishusho yayo. Umva atari Imana yo kubaha, umva atari Imana yo gushimira. Ikiri hejuru iguhagakiza. Yadusanze, ari ndimo vuga ngo yadusanze mu ishayo ry'ivyaha, adusanga dusa nabi, na kwa kwera kwiwe adusanga yaraduterura ducafuye. Mbega urukundo. Haleluya. Twagomba twige ijambo ry'Imana. Umuntu akunda ijambo ry'Imana avuge amen. Urashobora kuraba Kuvayo 33 ku murongo wa 16. Havuga ngo none ni iki comenyekanisha yuko nagira ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga. Mbega suko jana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'ayandi mahanga yose ashagaje ku isi. Umve Mose ngo mbega niki kicomenyesha ko wangiriye ubuntu suko jana natwe. Mu yandi majambo bwa bundi kujana n'Imana nukugirirwa ubuntu. Haleluya. Kugendana n'Imana n'ubuntu. Ko Mose avuga ngo nomenya gute ko wangiriye ubuntu utajanye natwe. Haleluya. Ukwezi abo ngaha nukwezi ko kugendana n'Imana. Haleluya. Iyo tuvuze kugendana n'Imana, umuvyeyi wacu ndamushimiye kandi amashi kubwiwe niwe yanyizeye kugira ngo mpagarare imbere y'abantu bakomeye nkamwe. Sivyo none? Haleluya. Pastor, merci beaucoup. Haleluya. Kandi Imana niyo yamukoresheje, Imana yabwa icubahiro. Dimanche passé yatubwiye Imana muha ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Mugabo jewe nta mbuto natanze. Mugabo hariho abatanze imbuto. Mugabo hariho umuntu yatanze imbuto yibaza, mugabo suko iryo jambo ntaryakiriye. Urumva ko aryo ndiriko nanigisha ko. Hariho umuntu ashobora kuba atanze imbuto yibaza ati kugendana n'Imana ubu ukiraheze. Vya bindi naho ansengera birabaye. Numva nagomba kukufasha. Bavuze ukwezi kugendana n'Imana, reka ndakwa karorero. Abo twari kumwe kuwa gatatu twariko turiga igihe Imana yakura abisere muri Egiputa, bageze mu bugaragwa. Imana ibwira Mose ngo Mose ngo iryo hanga ari kure ngaho urijyane mu gihugu nasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo hanyuma ngo ndabahaye umumarayika ngo agendere imbere. Ngo niba tamwubaha ngo nibamugararize, nibamugarariza canke nibamwubahe ngo nazobaharira ibyaha byabo nguko izina ryanje riri muri we. Iyo tuvuze kugendana n'Imana mwumve icyo bisigura. Burya Abisirayeli iri sezerano ry'igihugu cy'isezerano ryasezerano gihe kirekire na Aburahamu
mugabo umunsi umwe urashika Imana iravuga ngire ndabahe cya gihugu yasezeranye Aburahamu n'uruvyaro urwo ruvyaro rero yasezeraniye ngire ndabahe igihugu. Mugabo wumve kugendana n'Imana, mwumve uyo munsi Abisirayeli bari kuvuga ati ni umunsi ni ukwezi ko kugendana n'Imana. Nimuranyumva? Ni ukwezi kugendana n'Imana kubera iki? Isezerano Imana yabasezeraniye harageze ko igihugu ikibatambukirizamo, mugabo acababwira ngo ndabaye umumarayika ngo bagendere imbere, mugendane n'umumarayika wanjye, mugendane nanje. Kugendana n'Imana bwa bundi reka Imana tuvuze ngo nukwezi kugendana n'Imana sikuba yuko ubunyene Imana muzoca mujana urayemplika muri urwo rugendo urayishiramwo. Mumbwire amena. Urayishiramwo. Nico gituma Abisirayeli Imana ikibabwira ngo genda ndabahaye umumarayika abagendera imbere. Uwo mumarayika niwe azobashikana muri ico gihugu. Natwe uku kwezi kuri igicaniro ushobora kuba ari ikintu wavuganye n'Imana, ushobora kuba ari isezerano ufite n'Imana. Iyo tuvuze ngo uku ni ukwezi kugendana n'Imana, uko ni ukwezi ko gutambukira. Haleluya. Muco Imana yakubariye kugendana n'Imana nukugira ngo iyo Mana ishitse ico yakubariye. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Bica byumvikana rero ko burya uku kwezi tutegereza gusenga uko twigeze gusenga, kuko Imana kugira mugendane si ibintu. Je nguma niyumvira nguma nibaza eske vraiment twoba dutahura neza ikintu bitagendana n'Imana. Erega Imana igituma yanse kureka Abisirayeli ngo nibijane ni kubera ko igihe cyacinjira mu isi, isi urupfu rwarinjiye. Imana irazi ko atawoshika niho shobora kurengera urupfu rw'ingaha ku isi wewe nk'inyama n'amaraso. Kugira ubeho ubuzima bwo kuganza utegerezwa kuba uri kugendana n'iki n'Imana. Nico gituma igihe Imana yakura Abisirayeli muri Egiputa bageze ku kiyaga gitukura, burya n'Imana yari igeze ku kiyaga gitukura. Kubera Imana itagira karimbi ikiragabura ikiyaga ikirarengana n'ubwoko bari kumwe buca barengana. Sivyo none? Haleluya. Haleluya. Lero wumve ko uku kwezi kugendana n'Imana ni ukwezi twegerera Imana uko tutigeze kuyegera, ni ukwezi dusenga uko tutigeze gusenga. Kubera iki tuko turasenga tuko tuhagurutsa Imana kugira ngo idushikane kuco yatuvuze ko. Haleluya. Amena. Kuco yatuvuze ko. Urashaka kunsomera Exode 25:8 kuvayo 75. Kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nzengerere hagati muri bo. Umviriza, baravuye muri Egiputa bageze mu bugaragwa kubera Imana irabajabukije mu mazi. Beneta hari abantu babonye ibitangaza. Abisirayeli baciye mu kiyaga gitukura. Bibiliya ngo baciye hagati mu mazi ahantu humutse. Amazi ari ngaha barakora ku ruhome rw'amazi adatemba no ngaha uruhome rw'amazi adatemba. Hari abantu babonye Imana. Haleluya. Mugavye byose Imana ibigira kugira ngo Imana ibiyereke ko ari Imana itagira karimbi, ibiyereke ko ari Imana idahagarikwa. Haleluya. Haleluya. Bageze mu bugaragwa Imana kubera iki yaciye propose ikibwira Mose ngo Mose nyubakira ihema, ni kubera yari izi ko mu bugaragwa atoshobora kuhaba batari kumwe nayo. Haleluya. Haleluya. Ntibashobora kuhaba Imana itabirimwo. Usomye Bibiliya beneda Abisirayeli barabayeho ubuzima buteye n'ubwoba. Abana bajanye bafise erega ntibamesa. Mu bugaragwa hari temperature iteye ubwoba ku buryo atamara ariko mara 24. Mu bugaragwa hari umuyaga umusenyi umwe ubaba, ariko Bibiliya ivuga ngo nta n'umuntu yigeze agwara n'inyonko. Imyaka 40 n'abahamaze nta muntu yigeze agwara. Banywa amazi avuye mu mabuye bakajya injyamanu zivuye hejuru.
hashushe haca haba akayaga ko hagati na hagati hakanye hakajamwo bagashuhirwa mugabo bagashuhirwa ubushuhe bwabo bundi nyene umubiri ukeneye. Mbwira amen. Haleluya. Umunsi umwe baritoga ati Mose we kuva tuzaninga bari bahimbye manu ziva umutsima uva mu ijuru ati dukeneye inyama. Mose aritegereza ati mana yanje. Mose yararize arateberaza kubareka kumana ati mana fumunyica. Kubera iki? Mose aritegereza ati jewe abantu barenga miliyoni inyama atahano ubona n'icyatsi ati mbega izi nyama zose kwira abantu tuzana hehe? Mose nawe yarakorotse mu kwizera acagenda abwira Imana. Mbwira Imana ikibwira Mose ati Mose ati mbega wibaza ko kuboko kwanje ariko kunanigwe ariko kugufiya ngo kunanigwe. Haleluya. Acha ati nzobaha inyama bazojya inyama bagire gute zibaduhire. Haleluya. Haleluya. Mwumvire iki kintu navuga. Hejuru y'ihema hari igicu cyari hejuru y'ihema mwijoro cyari igicu mwijoro kumurango cyari igicu mwijoro wari umuriro. Ico gicu nk'ubu kiraba gutya kigahurwa kigatumbera ngaha Abisirayeli baca bagenda baca badetanda amahema bakaca bazinga bakaca kurika iyo gicu kigiye. Vuga ndiko ndigisha kugendana n'Imana. Kubera iki Abisirayeli babonye kigiye gifashe indi direction baca bakurikira nuko bari bazi ko mu bugaragwa batashobora kubaho iyo presence y'Imana itari hagati muri bo. Nguma jewe rero niyumvira iyo tuje ngaha kusenga eske turimve eske tukoba dutahura ikintu bita kugendana n'Imana icyo ega hari gituma natanguye kuvuga ivyo. Mbwira amen. Sinza kwibagira umunsi umwe narifise akazi Ingozi nsatura y'imbaho mwumvirize kugendana n'Imana. Vuga ati kugendana n'Imana. Nanifise nangiye kuraba abakozi Ingozi bariko bansaturira imbaho hama Imana nurukira ahantu bita mu Kayanza mu Kiziba ahantu bita mu Kiziba mfati intuze barahazi negera abakozi kugira ngo nabapakire imodoka tugende ego narinda ngiye guhitana abakozi bamwe manuka njana Ingozi hama haza Iyasi abakozi n'abarungi kaza Iyasi haje Iyasi irahagarara baturira jewe ikibanza bashaka kuma ewa ndumva ko chance umve kugendana n'Imana numva sinocicaramo mugabo tu kuko icyo gihe cyari gisigaye ndicara mugabo ngenda numva mfise rudere nkumva umenga ni ikintu kigire kibe. Hanyuma ndagenda ngeze mu Kayanza bacabugurutsa abantu baca ku Kanyaru ubwo nyene bakibugurutsa cya ndava muri cya kibanza nicayemwo umenga ni nguvu ziko ziranterura cya nicara abandi bavuye cyo turagenda Ingozi tugeze ahantu mu Kinyana tugira Ingozi jewe nikanguye amaguru ari hejuru nazi vyabaye ari hejuru ndiko ndabatembe aha ndihe habaye iki iryo sanga njye ribaye ubwoba. Mwari muzi ko cya kibanza nicayemwo waracicayemwo aciyapfa. Jewe rero barankurayo bankuyeyo ndiraba gutya mbona gakomere ngaha mwa rero ubera bavuze ngo umuntu ngo arashobora kuvira indani ngo bagira nti cengira napfuye sinzi vyabaye nkagira gutya nari nkomeye. Haleluya. Nari nkomeye mukavuga ati je sinzi biraza kuba ubwoba mugabo ngeze kwa muganga barampima basanga kintu kimwe nabaye iki nico bita kugendana n'Imana. Haleluya. Haleluya. Iki nico bita kugendana n'Imana. Mwene data ukaba witavye iri koraniro uvize kugutahura cyangwa witaba yandi makoraniro aya makoraniro yo gutaza no guhimbaza uriko urarondera ubucuti n'Imana wizere ko icyo shobora Imana cyo gushobora kuko birivuga muri Zakariya witi ngo uzobakorako azobakoze mu imbono y'ijisho ryanje. Ikintu cyace kije kwataka umuntu agendana n'Imana Imana
hari amaverese menshi muri bivuga ngo intambara si yawe, irambara ni yanje. Ikintu cyose kije kukwataka kije kwataka Imana. Mumbarire amen. Nicyo gituma Mose avuga ati ibi byagezwe ntimugire ibyoroshe kuko nibwo buzima bwanyu. Ubuzima bwacu n'aya makoraniro n'aya majambo tuko turumva n'ukuri tuko turamenya ko kugendana n'Imana ariyo protection ya mbere. Apana y'abapolisi ni beza mugabo protection ya mbere ni umuntu agendana n'Imana. Haleluya. Icyo ndacibutse sinshura kwirwa nasenze. Icyo ndacibutse naho nabandi mu distraction cyangwa ndenda gusenga. Mumbarire amen. Haleluya. Bene data, Imana kugira ugendane nayo si guhamagara, niwe uyihamagara. Bibiri ivuga ngo ndadodora ni ugurura ndinjira. Kugendana n'Imana rero uko bavuze ijambo muri aya musingo uku kwezi niko kugendana. Wewe n'ukwezi ni ijambo ryatanzwe n'Imana nyene, mugabe iyo Mana nawe urafise responsabilité, urafise ivyo ugira. Kandi ivyo byose ushaka uri kurasengera, ivyo ushaka Imana igukorera. Haleluya. Nta kindi gikenewe cyo gukora atari kwegera Imana. Bibiri ivuga ngo nigihe uje gusenga ibizi ivyo ukeneye. Haleluya. Ati mwitware kubwa bw'Imana ni iki no kugororoka, ibisigaye ni nyongera. Tahura iki kintu, korera kuri iki kintu cyo kugendana n'iki ni Imana. Ngira amena. Haleluya. Nagomba unsomere Exode 33 20 gushika kuri 21. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati heraba hariho ahantu hafi yanje nawe uhagarare ku gitandara. Maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro, ngo kingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye. Mpeze nkureho urushi rwanje urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihazoshobora kuboneka. Haleluya. Haleluya. Abana batama bagenanye n'Imana baratebagira imati Mana ndakeneye kukubona. Imana yabwira Mose ati Mose je nta muntu yombona, nta muntu mbona mu nyonga ngwabeho. Haleluya. Nicyo gituma aba twari kumwe kuwa gatatu twariko turiga ingene Imana yabwiye Abisirayeli ngo ndabahaye umumarayika, ndabashize umumarayika imbere, ngo uyu mumarayika nimwamwubaha mukamwumvira nimumugararize niwe azobashikana aho nagize gute, aho nateguye. Iki cigwa turiko turiga kugendana n'Imana. Mugabo kugendana n'Imana jewe natangaye Abisirayeli bo bari igihe Imana ivuga ngo ntituzojana namwe kuko muri hanga ritagonze izosi. Bibiri ivuga ngo Abisirayeli bose ngo baca mu mubabaro, bamwe mbere bambara amagunira, barababara kubera iki? Imana ivuze ko batazojana. Bobo bari bazi ico bisigura kugenda utagira Imana. Iki ni ikintu giteye ubwoba. Haleluya. Iki ni ikintu giteye ubwoba. Nicyo gituma niyo umuntu amaze gutahura ibintu nawe waba wakoze icyaha. Haleluya. Nawe wakoze icyaha, ku muntu abitahura yiruka kugira gute mu cyumba gusaba imbabazi. Mana mbabarira. Dawidi we yavuze ngo data ngo ntunkure ko muhemu wawe. Kubera iki Dawidi yabivuze? Ni kubera ko Dawidi Bibiri ivuga ngo nta ntambara nimwe yigeze aneshwa, zose yarazitsinze. Ni kubera iki? Ni kubera muhemu w'Imana yari kuri we. Yavuga ati ntunkure ko muhemu w'Imana. Yarazi ko inguvu n'ubushobozi afise atari iby'inyama n'amaraso. Yarazi ko ari we wenyene ntaco ashoboye. Mugabo amahezita cyangwa intsinzi ashikako bifatanye na presence y'Imana ku buzima bwiwe. Haleluya. Haleluya.
mwene data, uyu mpemu yera turiko turavuga twahawe, akarimbo kanciyemwo, nta kindi Imana ari gukora, nta kindi Imana ari kuduha. Imana iyo ishaka tuba tuzi bati kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye amabuye yose ahinduka inzahabu. Kubw'urukundo Imana yakunze niko rwatumye inzuzi zihinduka igitoro. Ariko yabonye ko atari byo dukeneye. Haleluya. Ntidukeneye igitoro, ntidukeneye amafaranga, ntidukeneye twari dukeneye Yesu. Haleluya. Kubera iki? Niwe soko rya byose. Amena. Niwe soko rya byose. Rero uyu Yesu umuntu amufise nashobora kwiganyira. Yavuze ngo yenshize Siyoni ibuye, uzoryizera ntazomaramara. Haleluya. Haleluya. Icyo nyene ushaka arashobora kwiguha. Akeneye gusa ko mubera umwizigirwa, akeneye gusa ko mugendana. Haleluya. Akeneye ko mugendana. Mumbwira amen. Nagire nigishe kuri ikintu. Iyi verse ivuga ngo nagumye ngaruka kugendana n'Imana, sivyo none? Ngo nimwamwumvira, nimutamwumvira, ngo mumwubahe mukamugarariza, ngo ntazobaharira ibyaha byanyu, ngo kuko izina ryanje riri muri we. Uyu Bibiliya kiratubwira si marayika Gaburiyeli, uyu ni mpwemu yera. Vuga ati mpwemu yera. Uyu mpwemu yera twamuhawe nk'ubuzima. Uyu mpwemu yera nariko ndamwiyumvira iyi verse ko twasoma muri Exode 25:8, mu bugaragwa abana bagiye bafise ibirato bitoya barakurana. Hari gihe twiyumvira tuti iyi generation yacu turiko turasoma Bibiliya tukiva ati eske uyu mpwemu yera tubona yakoze uku, uyu yakoze ibintu bingana gutya dans l'Ancien Testament hagati mu ihanga, ntibari abana, byari ihanga, natwe turi famille. Haleluya. Eske uyu aracari wa wundi yari hagati mu Bisirayeli? Ibikorwa bihambaye yakoze, eske ubu kumenga turiko turabibona? Muga mwibuke Bibiliya ivuga ngo, Imana ikivuga ngo ubu sinkeneye kwamba kugira gute, sinkeneye inzu zubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu, ubu nkeneye inzu jewe nyene niyubakiye. Uyu munsi ingoro y'Imana ni kiri Yerusalemu. Uyu munsi ingoro y'Imana ni wewe nyene. Haleluya. Ivyo umve Bibiliya ivuga muri 1 Corinthiens 3:16 ngo ni muzi ko muri ingoro yera Imana ibamwo. Uyo mpwemu yera yakoze ivyo bingana gutyo aba muri wewe. Haleluya. Ari batavyemera. Hari batavyemera ko mutanyiganyiga. Uwo yakoze ivyo aba muri wewe yisandiko ndavuga. Haleluya. Kandi biriva ngo uko Imana yari iri ni kwiri ni kwizokoma ibihe byose. Ni isaha ni kwari. Uyo mpwemu yera aba muri twebwe. Uyo rero niwe Imana yaturungikiye ngo genda ubagendera imbere. Niba takumvira ngo bakubahe ntuzubaharira ibyaha. Akantu ushaka kuvuga umwanya wiruka gose. Haleluya. Akantu ushaka kuvuga n'akakantu kavuga ngo ni gute kutumvira Imana, inkurikizi yo kutumvira Imana. Kuko uyu mpwemu yera twamuhawe kugira ngo adushikane aho Imana yagize gute, yaduteguriye. Haleluya. Aba twize kwa tuheze twize ingene uyo mpwemu yera twamuhawe kugira ngo tuganze hejuru y'ikibi kiri ngaha mu isi, sivyo none? Haleluya. Uyu mpwemu yera twamuhawe kugira ngo tuje hejuru y'ikibi kiri ngaha ku isi. Mugabo uyu mpwemu yera sahagarukira, kuko Imana ivuga yereka avuga ngo igihugu naraze basokuruza. Bibiliya ivuga ngo hari igihugu Aburahamu yagumye arondera
ngo kitubatswe n'abantu. Icyo rero ni Imana yabona, kandi icyo ni Imana yaduhaye mpwemu yera ngo agire gute, adushikanemo. Beneda, ikintu kimwe Imana ihana cyane ni ikintu bita kutumvira Imana. Vuga ati kutumvira Imana. Igihe nasuye kuronka umwanya nzobwiza kugarariza mugubungire mvuge kutumvira Imana. Ni gute ni ryari umuntu atumvira Imana? Twavuze yuko uyu mpwemu yera twamuhawe kugira ngo adushikane aho Imana aduteguriye. Icyo Imana yagutumye ngaha mu inosi gukora cyangwa misiyo Imana yaguhaye gushita muri inosi, ni mpwemu yera wenyene agushoboza kugira ugire gute, uyishitse. Nose masa uyu mpwemu yera niwe azodushoboza gushika. Igihe Yesu yaje gutora ishengero, Bibiri ivuga ngo twamuhawe nk'ikimenyetso, twamuhaye we nk'itara. Igihe Imana yaje guterura ishengero, izoraba ayo matara yaka. Reference ni yo tara, niryo rizoterurwa. Eske nabandi ko nabafasha canke ntora gatebe nanje nicara? Icyo kimenyetso, iryo tara niryo rizoterurwa. Ryazimye uzobaye muri za nkumi zitanu z'ibijuju. None ni giki cyo kubuza iryo tara ko ryaka? Ni bintu ariko ndavuga, mbe kutumvira Imana, kutumvira mpwemu yera. Ko mpwemu yera twamuhaye ngo tugendane, niwe dushikana ku ngo nziza, niwe dushikana ku bana beza, protection ni vyose. Mpwemu yera niwe anadushoboza kunesha icyaha. Haleluya, haleluya. Uyu mubiri twambaye ni umubiri umogoreye kuvuga nabi, gukora ibitari byo. Mugabo igihe mugendera n'Imana aguha ubushobozi bw'iki, bwo kugendera hejuru y'icyaha. Niwe gusuka ku buntu ukumva ibintu waho uryohererewe nukibiryohererwa. Narakunda umupira wamenga jewe iyo hari ishengero nasengeramwo, nakunda equipe bita Arsenal. Abajene muca mu nyumva Arsenal yari Imana igira kabiri. Twashobora kugenda icyo genda sengera kwa Poneri muri Life Center, bavuga ati turakifuza ikone cy'abajene, muko umunsi ngo naciye ku mafishe naravye tu umunsi ngo ni Manchester Arsenal. Ngashobora ni jewe ndafise ura kubesha mu rusengero, ni jewe ndafise umuntu avuza kundaba, ndaba nk'umumarayika, ni ndafise umuntu avuza kundaba, jewe ni murongozi sinza kuboneka. Mugabo umunsi umwe ndavuga ati Yesu ntabara, mbohora, mfasha. Iyi force nta nguvu jewe mfise no koresha kugira ngo ndekure, mugabo wewe urabishoboye. Bene data ntandwi madama arabizi naho nta ijoro n'abahungu bagira ngo ye mwibarabara umupapa yakijijwe nani mu kwambara twa tuntu bambara nange ndagira gutya. Mugabo umunsi umwe sha mpwemu yera arangenderera, ansuka ku buntu, numva ndazinutse vy'umupira, numva ni ibintu biri bitagira ikimazi. Haleluya. Kubera nde? Kubera mpwemu yera. Ikintu cyose kikuboshe umutabaje yo kubohora. Haleluya, haleluya. Ereka nico cyatumye, ereka Imana irabizi, niwikondane kuvyo utarashikako. Imana ubwayo irazi ko uyu mubiri twambaye, haleluya, ari umubiri. Bibiliya n'abasomeye verse rafa zivuga ngo niwavuga ko udakora icyaha, Imana uzobigize umubeshi. Imana ubwayo irazi ko uyu mubiri umugore kuvuga gukora icyaha. Mugabo birivuga ngo niyo kwizegwa, niwayambaza ukayitabaza, ishobora kukubohora. Amaraso ya Yesu Kristo akweza ukugabitanya kose. Nico kumva yuko urazinutswe ntukishaka, ukafata mpwemu yera mfasha. Haleluya. Reka nyarutse nze nasimba nta kundi. Ndabwira kantu. Imana yavuze ngo nitujana ngo nirihanga ko ari hanga itagondi zose. Kuko ngo jewe hagati muri bo nuhava ndabatikiza bose.
umuntu atagonda izosi n'umuntu w'intumva, ni umuntu Imana ivuze ati cyaha acaha. Haleluya. Ni umuntu atumvira Imana. Mbega utumvira uwo mumarayika ariwe w'Imana, ariwe mpemu yera niki? Ndababwira ikintu, mumbwire amen. Jenge nabwira akantu kandi Imana yakamiye mu gatondo. Nk'ubu bivanye na Claude ubucuti afitaniye n'Imana, ubona ko iyi t-shirt imubereye, mugabo ujya muhemu yare kugira ngo Claude iyi t-shirt ntuzuse kuyambara. Ndabuze undi yambaye t-shirt, naho ndayambaye. Uwundi yambaye ngaho umuhungu, sinavuze nashaka umuhungu, eko iyi Lacoste. Uyakacara bati none ko Serge ayambaye, abwira muhemu yere yakubwiye ati iyo t-shirt yireke. None ka Claude waruzi ko kuko igituma yakubwiye wewe iyo t-shirt ngo ntuyambare, erega muri ko mujana n'Imana hari igituma yakubwiye ati ntuse kuyambara kidasa n'icyuyu. Kandi ijambo ryose Imana ikubwira, uko Imana igukoresha binini, uko Imana udwebera mu busabane nayo, niko wowe ikubwira ibitandukanye n'ivy'abandi. Igihe reka mumbwire amen. None ga Claude waruzi ko mu gihe Imana kuko yoyo nisho kubwira itazi ko wavyumvise, irazi ko wavyumvise, mugabo ngo yoyo ikubwiye ati iyo t-shirt ntuze kuyambara, iraguma ibikubwira mpemu yene we ari gentil, yabonye ko wagararije arirekera. None waruzi nk'igihe ishengero ryoza gutogwa, mumbwire amen basha, wanse guhindura icyo yakubwiye, waruzi kutoduka. Si kibazo cyo wasambaye n'utasambanye, ni kibazo ko yaguhaye instruction wanse kuyumvira. Ako nyene gatoya, haleluya, uwo menga ni gato, ako numuzi wo kutumvira Imana. Mumbarire amen. Amena. Nico gituma ucumva iryo jwi ni sinyerekana kuri kugendana n'Imana, bikore uko nyene Imana bikubwiye. Ubiretsira kureka kandi mwana muzi ko dusengera mu mavide, turashaka gusenga Imana itarikira na kumviriza. Kubera iki? Ivyo muhemu yara yakubwiye wanse kuvyumvira, womenga na kantu gato, ugasanga mbere bamwe tuko tuvuga tucimanza ngo bajya basambanye ni batazoja mu ijuru. Haleluya. Mugabo wewe akonyene mwumviriza igituma sindiko ndavuga icyo ndiko ndavuga wewe ugendana n'Imana, ugo rugezo uri kumwe n'Imana, akonyene yakubwiye umenga ni gato, mugabo ako niki kutakumvira, wabaye umuntu atagonda iki izosi. Mumbwire amen. Haleluya. Haleluya. Nico gituma reka ndabakorero Mose yagendanye n'Imana kubera dimension yari kumwe n'Imana, iramubwira ati bwira Mose acarakubita ati kugize ivyo ntuzoshika mu gihugu cy'isezerano. Bitwigisha iki? Bitwigisha ko wewe uri wese aho geranye n'Imana, Imana yakubwira ati gira iki kandi ukamenya ni gitoya, uko ukigarariza ntugikore burya wopfa. Reka ndakavuge mu majambo yumvikana, wopfa ukaja mu muriro kubera akonyene gatoya yakubwiye wanse kumvira. None Mose ni yashize mu gihugu cy'isezerano kubera iki? Kutumvira. Haleluya. Haleluya. Samuel 15:23 havuga ngo icyaha cyo kutumvira kigeranywa n'icyaha cy'iki cy'ubupfumu. Si kibazo yo kutumvira ibintu binini, akonyene gato niho nashaka, akonyene gato Imana yakubwiye. Imana yakubwiye ngo vaho genda cyangwa gira iki, umenga ni gito, igituma yakubwiye cyo wewe wacize gito kuri yo si gito, mugabo ivyo bikora bivanye n'ubusabane ufitaniye nayo. Ngira amina. Haleluya. Ariko naho umwanya ugiye jenge ndabice ko niruka ngire, urabona ko hariho inyigisho twagiye turiga zitubwira ngo umuntu, inyigisho z'ubuyobe zigisha ngo ziko zica mu bantu ngaha ngo Imana ngo Yesu Kristo naho za gutora ishengero ngo agasanga uri kurasambana, ngo burya ngo muvutse bwa kabiri, si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature, ngo babiheze bivya kera babiheze, ngo burya uronse itike we kugenda yo kugenda mu ijuru. No, sivyo
sivyo. Uvutse ubwa kabiri nibisobanura ko uronse itike kujya mu ijuru. Uvutse ubwa kabiri ntugendane n'Imana, ukaba intagondwa, ukaba iryo hanga ritagonda izosi, uraja mu muriro neza. Nagira tunyaruke dusome, nsomera Rome 11 13 tuwasome mu mwanya muto kushika kuri 24. Meze message yanje. Ariko ndababarira mwebwe abanyamahanga, ndashimisha igikorwa canje kuko ndi ntumwa ku banyamahanga, kugira ngo kumbure ntere ishari abiwacu nkize bamwe muri bo, ko gutabwa kwabo kwazaniye abari mw'isi kuzura n'Imana, ukugarukanwa kwabo kuzoba gute? Mbega ntikuzoba ubugingo buzutse mu bapfuye? Kandi kwifu y'umushuzo ari yera nirobe niko rimeze, kandi kwigishitsi ari cera n'amashami niko ameze. Ariko namba amashami amwe yarahanyuwe, nawe urikija cayelayo watewe nk'ingurukizi hagati mu mashami, usangira nayo ubutame bw'igishitsi cayelayo bwite. Ntiwihayagize kuri ayo mashami, namba uyihayayizako si igishitsi kimeze kuri wewe, ariko ni wewe umeze ku gishitsi. Wovuga rero utamashami yahanyuwe kugira ngo ntegweko. Niko ukutizera niko kwayahanyuje, ndakumva nawe ukwizera niko kuguhagaritse. Ntiwibone ariko wiyubare, kuko Imana kwitagiriye ikigongwe amashami bwite, nawe ntizokikugirira. Namba rero ukugira neza kw'Imana n'ubuhambazi bwayo kubaguye n'ubuhambazi, ariko kuri wewe nukugira neza kw'Imana niwaguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzohanyugwa. Kandi babandi nabo nibataguma mu kutizera, bazosubizwako nk'ingurukizi, Imana ishobora kubasubizako. Haleluya, geza amen. Haleluya. Mwumvirize ikintu Paulo ariko aravuga. Haleluya, munyumvirize. Ndiko nigisha, mwumvirize ivesi kiravuga. Ndiko nigisha mwumve izi nyigisho z'ubuyobe ziko zivuga ngo umuntu yavutse ubwa kabiri ngo nashobora kuja mu muriro, acumuye ntiyoja mu muriro. Ibi nivyo Paulo ariko aravugereka. Muze kwasoma neza muhumvirize. Mugabo ndahegeranye kubera umwanya. Paulo ariko avuga ati, mwibuke ko agakiza kana k'Abisirayeli. Twebwe twabaronsa agakiza kuko Abisirayeli bakanse. Mumbwire amen. Iyo Abisirayeli bizera bakakira Yesu nk'uko twamwakiriye, twebwe twohereye mu muriro. Gucungurwa ntivyari kubaho. Twaronsa agakiza kubera bo bagize gute? Bakanse. Ntibizeye nde? Yesu kari umwana w'Imana. Natwe twizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Nk'abanyamahanga duca baba kutizera Yesu kwatumye bakugwa, bahanyugwa. Niyo mashami original ya Elayo. Mu yandi majambo, twebwe Bibiliya ngo tumaze kwizera twakira Yesu, twatewe ku giti nk'ingurukizi. Aha rero Paulo acavuga ati, ntiwirarire. Nimba Imana itashoboye kugirira ikigongwe amashami bwite kubwo kutizera, ati nawe nutizera Imana nizo kugira ikigongwe. Iyo itagira ikigongwe amashami bwite, wewe watewe ko nk'ingurukizi hagati mu mwumvirize icyo ndiko ndavuga. Bavuze ngo twatewe ko, ntibari kuvuga abapagani, bari kuvuga umuntu yavutse ubwa kabiri kubwo kwizera Yesu, yaciye ategwa hagati kw'ico giti. Mugabo si ishami original rivuye ku gishitsi, kuko ayavuye ku gishitsi yo yarahanyuwe kubera kutizera Yesu. Twebwe natwe twavuga ubwa kabiri dutegwa hagati ku giti, mugabo nk'ingurukizi kuko twizeye. Umve, tumaze gutegwa ko Paulo ariko aravuga ngo none ko mwatewe ko ro biraheze. Yagumye avuga ngo mwumvirize igituma umuntu acumuye ashobora kuja mu muriro.
ni kubera ko bari kuvuga ngo igihe wakira Yesu Kristo waciye utegwa ku giti mugabo abandanya bavuga ati nutizera nawe ko Imana itagira ikigongwe amashami bwite nawe nawe amatizwa ko wizeye Yesu ukamwakira nawe uzohanyugwa iyo itagira ikigongwe amashami bwite nizoregira ikigongwe wewe watewe ko nk'ingurukizi mubwire amen. Bisigura iki none? Bisigura ko twabigiye twizera Yesu twatewe ku giti nk'ingurukizi mugabo rero twokugwa ko gute kundi kwizera ko twizera twakira Yesu tuje dutegwa ku giti none ukundi kwizera ariko ravuga nukuwe twatewe kuri Elayo nk'ingurukizi mugabo ukwizera ariko ravuga nigihe dutewe kw'ico giti tuca twama ivyamwa vya Elayo. Muriko muranyumva anyumvise vya Elayo igihe rutamye icyamwa ca Elayo ntiwizeye kubera ukwizera ni iki? Ukwizera haleluya haleluya. Paulo nuza Yakobo yavuze ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba kugize gute? Kuba gupfuye. Igihe wizera ugategwa kuri ico giti cha Elayo icyerekana ko wizeye vy'ukuri nigihe uca wama ivyo vyamwa vy'ico giti cha Elayo. Yakobo yavuze ngo nkuko umubiri utagira impwemu bupfuye niko kwizera kutagira ibikorwa kwa gupfuye. Wakiriye Yesu ugategwa kuri ico giti hama ntuce wizera ubwo buzima wakiriye nguce wamwe ivyamwa bifatanye n'ico giti uko kwizera kwawe kurapfuye. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Ubu rero nivyo Paulo akavuga ati mu bisanzwe rero amashami ya mbere original yahanyuwe kubera atizeye Yesu. Ati dawe utegwa ko kubera wizeye Yesu. Ati ubu rero wewe nutizera ngubeho ubuzima bufatanye wama ivyamwa bifatanye n'ico giti watewe ko uko kwizera kwawe guhindutse gupfuye uzokugwako atitagira ikigongwe amashami ya mbere original ntezogira ikigongwe amashami wewe watewe ko nk'iki nk'ingurukizi. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo waravutse bwa kabiri warakire Yesu Kristo utegerezwa kugendana n'iki n'Imana mu kwezwa no mu kugendera mu burongozi bwande bwa mpwemu yera. Haleluya haleluya. Warakiriye Yesu reka kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'umukristo, reka kubaho ubuzima bene data. Nta muntu yakiriye Yesu ugasanga ageze mu kabare baramuzi mango kwa kangace tanye rugaceza ngaha mugabo hariho n'abagera ku rugezo ngo ugasanga afashe amusiteri munsi hejuru kirahuri cifana kazaragira gutya. Wakiriye Yesu uri muri kopinaje fayo. Wakiriye Yesu ufise ibintu nawe urafise ijwi rikorera kwagiriza. Haleluya. Hinduka senga Imana iguhindure. Beneda hahiriwe umuntu agenda adafise umutima uri mwijwi limwagiriza ikibi. Hinduka kuko nimba Imana itagira ikigongwe amashami original nizogirira ikigongwe amashami yatewe ko nk'ingurukizi. Somera iyi verse tuke tuyumvirije. Somera Hébreux 10:27. Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba. Gira haruguru kuri 25. Twoye guheba gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira, ariko duhanurane kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Haleluya. Kuko namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Nimba dukora ivyaha ibigirankana tumaze kumenya ukuri ntihaba hagisigaye ikibazi c'iki c'ivyaha. Hasigaye iki? Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, guciga kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Bene data, iri si jambo rya pastor, iri ni jambo ry'Imana.
haleluya haleluya. Uriteguriye ko igihe tuzoba tugiye mu birimba tuzoba turi kumwe? Amena amena. Niwimenyereze kugendana n'Imana. Hama kugendana n'Imana nuko reka uko usenga cyane ukegera Imana cyane niko utangira kumva uzinutswe ivy'Imana izinukwa. Utangira kumva ukunze ivy'Imana ikunda ukanka ivy'Imana yanka. Haleluya. Gendana n'Imana. Egera Imana, amakoraniro jamwo. Beneda, ingeso yakunaniye bwira mwene data ati mfasha tusenge. Niba unufise ingeso yakunaniye uzobegera umuvyeyi cyangwa umuhamagare ndakwera ingende dusenyura. Ariko wumve kumenya dabara ko ufise ikintu kitari cyo niyo ntsinzi. Haleluya. Akaga ni kuburi kugenda mu buzima butari bwo mugo kumva nukuri. Imana irazi ko uyu mubiri wambaye umogoreye gukora ibitari byo. Mugabo niyo kwizigirwa. Watuye ibyaha byawe ibigukiza byose. Ibiganza byawe n'ubirakurindiriye. Haleluya. Ivyo nyene birakurindiriye kuza ukavuga ati Imana kugera isaha ndarushe nduhura mfasha. Aho nyene uyihaye opportunity yingene yogira gute, yingene yo guswa ku buntu bugukura muri ivyo. Ntagira umuntu azoso kubahenda ukora ari niveziva ngo ukora ivyaha niwe wamugwanizi. Izi nyigisho nizubuyobe ntagira amazoba besha. None aya samajambo twego turumviriza yo muri Bibiliya. Nitucumura uvuze bwa kabiri ngo uronse tike kuja mu ijuru. Uzoja mu muriro kandi mwinshi. Haleluya. Abumvise ijambo amashimeshi ku mwana. Thank you Jesus.